hano turi ku rubuga rwa Zoom ya Collectif des survivants et victimes du génocide Hutu de 1972 au Burundi. Turi mu bantu bakwirikiranye neza ikiganiro cagizwe bibaza kuwa gatandatu ku bumwe bw'abarundi gihuza umukuru w'igihugu n'abahoze ari abakuru b'ibihugu na Musenyeri Ngoyagoye na mugwi wa CVR, hanyuma bakaba bariko bishura ku kibazo c'ubumwe bw'abarundi tuninahaza ino musi imyaka 33 businywe. Hanyuma abamenyesha makuru babaye nk'abacugurura bavuga ko kwari kumurikira abarundi ku kibazo c'ubumwe na cane cane amasezerano kuri nyabumwe yujuje imyaka 33 asinywe aho twari ku ntwaro ya Petero Buyoya wa mbere. Hanyuma Radio Television Nationale y'u Burundi yihaye kubaza umukuru w'igihugu n'abahoze ari abakuru b'ibihugu ico bavyibaza ko, ariko cane ico boshobora gufasha ko kugira bamurukire abarundi kuri ivyo by'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Umumenyesha makuru wa RTNB Rudoviko Kamwe n'ubusa n'umumenyesha makuru wa Rema FM Claude Nkurunziza nibo babaza ibibazo, kandi twarakengurutse cane twebwe nk'umugwi w'abakozwe ko n'ihonyabwoko ry'abahutu yo 1923 imbere n'inyuma yaho. Ibibazo vyabajijwe nabo bamenyesha makuru kuko warumva neza ko bariko baragerageza kubaza cane abahoze batwara igihugu kugira ngo bagire ku muzi w'icokogwa kubera ikibazo bw'abarundi. Uko bivuga kose bo barumva ko ni ikibazo gikomeye gikeneye umuti. Naho rero mu bibazo bimwe babajije bisa nibi bati mbega ubumwe bw'abarundi nyene bwifashe gute? Ico ni ikibazo ca mbere babajije, nyabumwe bw'abarundi bwifashe gute? Ikibazo ca kabiri bati mbe ko nyabumwe umengo bufatira ku moko, mugabo mwebwe abaturongoye abakuru b'igihugu mugasa n'abavuga ko umengo nta n'amoko ariho, kandi harabaye n'ihonyabwoko mu 1922 ryemejwe n'inama nshingamateka ifatiye kuri raporo ya CVR, ariko mwe mugomba kuvuga ko atamoko ariho n'igihonyabwoko ryaremejwe. Ikindi kibazo babajije batumbereza bati ikindi kibazo bati nimba mu Burundi ho batamoka hari none amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe yoba yasinywe hagati ya bande n'abande. Hagacaza ikibazo ca kane ati ikindi kibazo cabajijwe Perezida Domiciano kiti kumengo mugabo iyarusha igihe mwagendeye Arusha mu 2000 kumengo mwagiye mupanze imigwi y'abahutu n'imigwi y'abatutsi. Ikibazo ca gatanu cabajijwe Musenyeri Noye wa CVR kiti ko none umengo umuti wari watorewe nyakibazo c'ubumwe bw'abarundi kumengo ntiwahavuye ukora, kiti none ubwo nyabintu ivyo nyene bari batoreye umuti ntibizohava bisubira gukubita mu Burundi. Mu nyishu nyinshi zagiye zitangwa, Perezida Ntibantunganya yahavuye aranavuga ko ubonye amabi yakorewe abahutu 1922 no 1923 ati haravuye haranavugwa ko uwo mengo Uburundi bwatwagwa n'aba extraterrestre mu rurimi rw'igifaransa, kuvuga abantu atarabo ngaha kuri iyi si. Ati wumvirije rero inyishu zose zagiye zitangwa ku ivyo bibazo, na cane ikibazo cabajijwe umukuru w'igihugu wacu adutwara Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, akigongera mu vy'ukuri kikabazwa n'abandi bahoze baduserukira ba Sebarundi. Wumvirije bariko barishura, twebwe twumvise arico catumye tuca tugira ikiganiro, twumvise ata n'umwe yishura ikibazo uko yakibajijwe, kandi tuzi neza ko bazi inyishu zavyo.
ibyo rero bikaba aribyo twaciye tuvuga tuti reka dufatireho ino munsi tuza n'abantu tumere nk'abasesengura gatoyi tuze kuraba igituma abo abakuru b'ibihugu cyangwa abakoze abakuru b'ibihugu tuzi ko bazi byinshi ku byabaye igituma baca iruhande y'inyishu kandi tuzi ko bazizi. Uwa mbere rero yafise icyo yumvise yagomba gutumbereza n'uwitwa umusirikare wa kera sinavuga ngo umutama w'umuganga wewe yabikwirikiranye kuva kera kubera byaramukoze ko mu bantu bagiye kwiga mu gisirikare ca kera imbere y'uko meme haba n'amahonyaboko 2022. Uwo nawe n'uwitwa Isidore Nkunzumwami aba mu Bufaransa, nagomba ndamuha ijambo kugira ngo amere nk'ubaza ababwire ingene yumvirije inyishu ari z'aba perezida ntibantunganya canke iz'aba perezida Domiciano yumvise umengo sinumva igituma abo bantu badashobora kuvuga ukuri nk'uko bakunze. Zido, ukaba utwumva duga kwijambo. Murakoze kumva ijambo. Naje narakurikiranye ukuntu bariko baganira ku byerekeye ubumwe bw'u Burundi, ariko nanizwe niki? Nanizwe nuko abantu twakuranye nga cane nyene icubahiro Silvestre, nyene icubahiro Domitien, abantu twagoranywe bubahuka bakabwira Uburundi n'amakungu yuko ibintu by'amoko byarengewe mu Burundi. Mbe nyakubahwa ntibantunganya, umwana wa mama, mu gihe wari umukuru w'igihugu wari uboshwe nande? Wari uboshwe n'abatutsi b'abahima n'igisirikare cabo. Nyakubahwa Domitien, mu gihe warongora igihugu ninde yarakuboshe mu mugongo? Sibuyoya n'igisirikare ciwe kandi babahima cane cane. Uwo munsi rero murubahuka mugaceceka mukanka kudoma gatuki kwihonyabwoko abahutu bakorewe n'abahima cane cane abahima b'abanyabururi. Kubera iki mubyibagira? Twebwe ntitubyibagira na gato. Ubwo bumwe muvuga nta bumwe buhari, nta bumwe buzohaba mu gihe abana bacu, abuzukuru bacu mutababwije ukuri. Kandi muhumure mutubwize ukuri vuba na vuba, abatutsi bamenye yuko tubizi. Simwe muducira imigani yuko batubesha tugaceceka kandi tubizi. None namwe mutubeshera iki? Ndabatumye rero mubwire nyene icubahiro umukuru w'igihugu ategeka igihugu kino gihe, kubera yuko inama nshinga amateka n'inama nkeguza amateka bahuriye muri parlement bakemeza ihonyabwoko abahutu bakorewe. Mu mutubwirire igihonyabwoko arisinye birangire. Ibya CDR bikomeze akazi kabo. Ni kenshi benshi muri twebwe tuzopfa bataragera no kurangiza. Jewe rero Nkunzumwami Isidore ndabibasabye
en tant qu'ami, en tant que vieux, sinzopfe ntabonye yuko ihonyabwoko twakorewe ryemejwe. Murakoze. urakoze cyane Zidori kuri izo mpanuro ubahaye, kandi twagize iki kiganiro kugira ngo abantu bashobore kumva neza, bategerezwa gutumbereza ibintu, na cyane cyane abamenyeshamakuru bari babasabye ko ari kumurikira abanyagihugu, kumurikira abarundi kuri icyo kibazo kugira ngo ntitugume tujuragirika, hanyuma twaba tugize imana bikaba bibazwa abantu bonyine babiciyemo. No, nawe rero urumva uko nyene ntuzeye siwe wenyene, urumva na mugenzi wacu Patiri Daniel nawe nyene yarazifise ikibazo gisa n'igati, mbe kumengo bariko baravuga barazi ibintu muga nta numwe agomba gutumbera ngo ace avuga ivyazi. Eka na Patiri Daniel yabaye nk'uvuga ico nyene, arongera anavuga ati kwanza si ivyo gusa mu Burundi baca iruhande, ubu bategezwa no kwitwararika no kubona ibiriko biraba mu karere, ati ivyo vyose turazi ko babizi mbwa ntibagomba nko kubitumberako. Patiri Daniel niwe abutwumva, ico urashobora nawe kugira ico ushikirije ufatiye ku vyo wumvise, uko umukuru w'igihugu na cane cane abaza abakuru b'igihugu bishura ku bibazo mu bisanzwe vyari vyoroshe kwishura ku bantu tuzi ko bazi neza ivyabaye ku gihugu c'u Burundi. Urakoze. Video y'ikiganiro cyabaye narayibonye, maze kuyibona ndibaza ndi ibi bintu byari byiza aba bantu bahuye bakaganira, ariko bashatse kutubwira iki? Nk'ubu iyi nama bakoze bari muri jaride bameze neza, ijambo badushikirije n'iriye. Ni ukuvuga ko uriya munsi w'ubumwe bagiye kugira icyo bawuhindura, bawuvaneho canke bawuhe iyindi ntera. Ibyo byose nta kintu twahavanye. Ndashimira cyane perezida wa CVR, igihe cyose bagiye bamubaza agafata ijambo yavuze neza nk'uko abisanganywe, azi gutomora ingingo, aratuvugira tw'abacikacumu, kandi CVR yatweretse ko mu Burundi ibyabaye atari bisanzwe, ngo abantu basubiranyemwo, ngo baricanye, ngo oya, yatweretse ko habaye ihonyabwoko. Ariko leta yararucira rumira, wogira ngo ntacyo byumvise, kandi ari inkuru ihuruza ituma abatabara igihugu bahaguruka. Si ibintu wakumva ngo birabaye ngo ubuye ngo nzogende ejo. Ni hike tunuko uca uhaguruka no gutabara. Jenoside ni ikintu kiremereye, ariko leta wagira ngo ntacyo biyitwaye. Murantunga kuko ibyo birengeye ubwenge bwanje. No mu bindi bihugu bazobabwira ati ariko mwabaye mutabarundi, iwanyu habayeho nyabwoko, none mwarishize mu gaseke murinumira ngo nibindi mubitse. None ngo ubumwe, ngo bashaka ubumwe bw'abarundi, mwobushaka mute mutabanje kwiga ico kibazo c'ihonyabwoko? Abantu twe turicwa n'akabonge, tumaze imyaka irenga 50, abantu barababazwa, abantu barababaye, babandanya kubabazwa, ariko ugasanga hari nk'abashaka kubakingira ikibaba, gukingira ikibabo bakoze iryo shano, hakaba no kudashaka kubahana
ngo barisaziye ngo canke byaraheze ngo ntibazosubira, kandi dufise ibimenyetso ko katabavuye mu mutima, ka kantu bamenyereye ko kurya iby'abandi, ko kuniga abantu babahora ubusa. Abarundi ndabona muri ko mubagora ngo niba ngo bunge ubumwe, kandi abo bantu basambura abandi, bamwe barubaka abandi bagasambura, murabazi. Murazi ko wakoze jenoside ntiyihana, ntaho byigeze biba, baramuhana. We yo kwihana ate kandi avuga ati ibyo byakoze nabikoze kuko ari abantu ntibanyagupfa? ubwo bumwe muvuga muzobugera ko gute abicanyi mukibaha icicaro ciza? Hari ikindi nabonye mu biganiro byabaye, nta n'umwe yigeze avuga ibiriko bibera mu karere tubamo, nk'aho Burundi ari zinga, ari akantu kibumbatiye ntawe ushobora gukora ko avuye hirya. Kandi hari uwigeze kubivuga ati hari ibyabaye hagati y'Abarundi, hari n'ibyaje biva hanze. Kuki igihe hageze kubivuga mutabivuga? Hanze mu Rwanda igihugu kirasha, muti mu Rwanda ni amahoro, igihugu kirasha. Muri Kongo igihugu kirasha, kandi ijambo rigaruka ngo hari abantu ngo bashaka kumara Abatutsi, ngo hari abantu biyemeje kumara Abatutsi. None muzoha Uburundi amahoro gute igihe mutabwiye Abarundi muti murabe magabo, kuko mu babanyi bimeze nabi? Inzu y'umubanyi iyo iri kwisha, nawe ntuja hirya ngo wiryamire umugondorazosi ngo twe bimeze neza. Jewe nkiri umwana nahungiye muri Kongo, maze iminsi muri Kongo, ndavuga nti reka nigire mu Rwanda niho hameze neza. Iryo kosa n'ubu riracambabaza. Ni kosa nakoze, kuko guhungira imvura mu muvo cyangwa ugahungira ubwayi mu kigunda, ni nk'uko wavuga ngo jewe ngo muri Kongo bimeze nabi bariho bagwana, ngo reka mpungire mu Burundi. Mbega iyo mvura yo gusanga mu Burundi, ibintu by'ihonyabwoko by'amoko, ubwoko bumwe buba buriko buhohoterwa n'abantu b'abagizi ba nabi babyiyemeje. Ibyo bintu birakurikirana n'ingwara umuntu agenda yanduza ubundi. Igihe mu Burundi hari Abahutu n'Abatutsi, mu Rwanda hakaba hari Abahutu n'Abatutsi, mumenye ko Abanyarwanda nibagira ikibazo natwe kizogera iwacu. Niba kiri muri Kongo, muri Rucuru, kuri Goma, hari Abahutu n'Abatutsi, muramenye ko mu Burundi si kure. Hari abataragera kuri Goma bavuga ngo ni kure, si kure. Akanya gato umuntu abageze i Bujumbura. Ibyo bintu rero je nibyo nagira ngo mbakebure, murantunga niba ntabibabwiye mu majambo meza, ariko birasaba ko tukanguka tukamenya aho turi, ibyo turimwo, iyo twavuye n'iyo tuje. Murakoze. Murakoze cyane Patiri gutanga kuramurika. Twe turiko turamurika ibyo bo batagombye kumurika, kandi ni byinshi n'ukwera tutobimara byose ibyo bagiye batamurika, ko mugabo bari babajijwe ibibazo bitumbereye. Hari n'ikibazo twese nibaza
tuza kuvuga ko ikintu ni ikibazo cabajijwe umukuru w'igihugu kibazwa n'umumenyeshamakuru wa Rema FM Claude Nkurunziza. Uwo muntu ujya mu menyeshamakuru turamukengurukiye ko twebwe abakozwe ko niho nyabwoko twaragomba kumva nyene na rimwe aho umukuru w'igihugu agira ico avuze ku bya jenoside ho nyabwoko ryemejwe mu nama nshingamateka, kuko ntiyari bwigira avuga turindiriye ko aryemeza canke atazoryemeza. Yamubajije neza cane amubwira ati ibyo vy'amoko nyene muvuga ko umengo ntayariho, nyakubahwa mukuru w'igihugu, kumengo musa n'abavuga ko ata moko ariho. Hanyuma hakaba baremeje, inama nshingamateka yaremeje ko habaye ihonyabwoko yo ku bahutu ryabaye mu 1922. ubwo ntivyoba biri mu bintu bituma kugeza n'uyu munsi haciye imyaka 2 utarigera wiyumvira kurisinya. Kwishura umukuru w'igihugu wa mengo nyakibazo ntaco yari yiteze, ariho mu kwishura ikibazo c'umumenyeshamakuru yabaye nk'umusubiza ikibazo ati ninde yakubwiye ko ritazokwemezwa. Hanyuma aca abandaniriza ko asigura ibintu vyinshi arivyo byatumye duhamagara Madame Spesi Karita kugira ngo asubire mw'ivyo, cane cane inyishu umukuru w'igihugu yaciye atanga ko ico gihe, kandi natwe turaza kubigarukako. Madame Spesi Karita, inyishu y'umukuru w'igihugu yaragutangaje, woshobora kumera ngo babwira neza ikintu kitumvikana mu vyo yishuye? Ego cyane, murakoze kumpa ijambo. Umukuru w'igihugu yabaye nk'utangaye, hama naje sinabonye igituma mugabo byamutangaje. Mu bisanzwe ico kibazo nibaza ko yarategereje kucitega ko cari gushika, kuko mu gihe bariko barabaza ibintu by'ubumwe bw'abarundi, ico kintu gitegerezwa kuzamwo, ico kibazo gitegerezwa kuzamwo, kuko ubumwe bw'abarundi bwarahungabanye akatari gake. Bumaze guhungabana akatari gake, hanyuma gushika naho habiho nyabwoko ry'72 ni hagati y'72 n'73. Hanyuma kandi rirongera abo bafatanije ibikorwa bararyemeza, hasigara we ngira ngo n'abandi ngira ngo boba basangiye umwandiko wa nyuma, niko nobivuga, basigaranye ijambo rya nyuma. N'ubu tukirindiriye. Mu gihe rero babimubajije yaciye amera nk'ukangutse avuga ati ntawavuze yuko ritazosinywa. None turarindiriye, n'iryari none rizosinywa igihonyabwoko, n'igihe ko cageze. None ibintu ntivyabereye rimwe. Ivyo bintu yoba yiteze ngo arindiriye ngo bibanze bitororokane, kandi imyaka itabaye imwe, ni biki? Ndibaza yuko vyoba vyiza ibintu bize birajana n'igihe kugira ngo ibindi bikorwa bize birakwirikira, kuko baravuga ati mbitsi bikira mukeba. Hashobora gushika irindi sanganya, ibintu bigahera mu nzira. Vyoba vyiza, nibaza yuko abishoboye yobitugiramwo, imfuvyi n'abacikacumu, amamiliyoni n'amamiliyoni, akagenda abonye ivyo bintu yuko vyagiye mu ngiro, niho n'ubwo bumwe burama bwoheraho nyene. Ubwo nibwo rufunguruzo rusigaye kugira ngo amahoro arama, ubumwe burama butangure. Amoko azokwamaho, kandi narabonye ko barya abaperezida bose basa n'abagomba gutinya
kuvuga amoko yabo. Amoko arahari kandi ntahazoja kandi nta giterasoni kirimo, kuko nta kintu kitagira ubwoko, n'ibiti biragira ubwoko, n'inyoni ziragira ubwoko, ikintu cyose gifise ubwoko. Sinumva rero ingene botinya kwemanga ubwoko, umuntu akiyumva neza mu bwoko bwiwe mugabo atawe ariko arabangamira. Rero perezida twomusaba ko yoshira ku mukono kugira ngo ubumwe nyabwo burama, butangura abantu bishime, bakemura ivyo bibazo, ihonyabwoko ryemerwe n'ukuri, batarindiriye umwanya muremure, kuko ababirindiranye igishika ni benshi baruhuka imitima. Nkaca njaniranya rero kandi nuko hariho witwa Pasteur Noah, nawe yaciye we wagomba nko kubizimangiza avuga ngo ubumwe n'ubu nyene ngo nta n'ubundi buhari. Yateye isoni kumva iryo jambo ngo ubumwe ngo buhari ngo n'ubu nyene ngo nta n'ubundi umuntu yo kwitega ngo bigumuko. Je mbona yuko ngaho yoba yarahihendeye, nkumbure n'uwabona ubwo bumwe ko buhari mugasi ntivyumvikana, kandi kuko umenga ari muri CVR. Sinumva ico bariko arafasha muri CVR gukwirikirana c'ibintu vyononekaye, abona ko ubwo bumwe buhagije mu gihe ariko akora muri CVR no kuraba ibintu vyose vyatosekawe kugira ngo bije ku murongo, ngo ubumwe buzoguma uko. We wabona yuko abana bazoza muri kazoza bariko baravuka aribo ngo bazogira ngo ubumwe bwiza atangorane. Sinumva rero ingene ariko arategura ku kazoza kabo bana, kuko ahantu habaye ihonyabwoko no muri kazoza iyo batarihanye riragaruka hanyuma rikaca ryonona gusumba ubwa mbere, ahubwo ibintu vyogize kononekara. Abo bana rero nibaza ko bobwizwa ukuri kahise, kuko no ngaha mu Budagi ndabona abana bavyiga kuva mu mashuri matoyi, uko bakura n'ubwenge bwabo uko bugera, uko bagenda barakura bagenda barabwira gace gace gushika aho batahura ibintu vyabaye. Ndetse n'abana b'Abadagi baravyigisha n'abana bavukiye ngaho abanyamahanga, n'umunyamahanga aje kuhaba babimushikizako kugira amenye ico yiyubara. Sinumva rero uyu muntu agomba kubihagarika ngo yibaza ko ngo abana muri kazoza bazobaho ngo mu mahoro. Ni nko guhenda abo gugwaruka, nukubahuma amaso ngo bagume babona ivyo bavukiyemo ko vyamye vyera de. Nta na gato, kuko bishobora kugaruka ahubwo bikabamerera nabi gusumba. Nivyo noba ndashikako novuga gushika mugabo sinibagiye gushimira witwa Perezida Ntibantunganya. Hari akantu yavuze, naho hariho bimwe bimwe yagiye aravuga nkumbure novuga nti yarirengagije ivyo vyo kugirana ibigongwe n'ingoga n'iki. Hariho akantu yavuze ati jewe mbona yuko ibikorwa bimwe bimwe vyoba birava mu nzira bikabisikanya kugira ngo tuje ku bitarakorwa, kuko ni vyinshi. Ako kantu yavuze ni keza. None rero ivyo CVR yamaze gukora, ndashimiye kandi n'umukuru wa CVR ivyo bamaze gushikiriza ko n'ukuri bo bishira ku mukono, hama bikabisikanya n'ibindi kugira ngo ibikorwa byose bize birabisikanya, bifata intumbero nziza, tuje mu bumwe bw'ukuri. Murakoze. Murakoze Madamu Space. Uko nyene aho wari ubananirije navuze yuko ntangaruka kwa Patiri Daniel. Patiri Daniel, inyishu yatanzwe n'umukuru w'igihugu abajijwe ko igituma ataremeza ihonyabwoko, inyishu yatanze nawe umenga urafise ico hantu yagukozeko. Ndabyumva.
nari nayivuze mu kanya ko wagira ngo babaye iriya raporo ya severe babaye yayishyize mu kantu k'agakemanyi muri tiruwari mu gakemanyi ukagira ngo ni ikintu n'amata y'abashyitsi batunganyije ku ruhimbi. Jenoside, ikintu bita ihonyabwoko, iyo bacyumvise bose barahaguruka. Nta kuvuga ngo bizokogwe ejo ngo cyangwa ngo hirya y'ejo, kuko jenoside ni ikintu kiremereye cyane. Nk'ubu murumva ko mu Burundi hari abantu barenze uyu munsi miliyoni 3 4 bababajwe, babuze ababo, bakenye kubera ko bakeneshejwe n'ibyo bakoreye ababyeyi. Abapfakazi bagiye kwicwa n'intuntu, nta n'uravuga ati yewe kagira imana. Nigeze no kuvuga nk'abapatiri no mu isengero batinya kubasomera misa. Mu bapatolika patiri bagatinya kumusomera misa. Abapatiri bari imbere yacu batureze, tutamenye igituma bajanye, ukuma ngo patiri bamugandaguye. Ababyeyi, abana b'ikiremba, n'ubu sinzi ko barabasomera n'imisa, bavuga bibuta gusa. Icyo kibazo sinovuga ko ari nyakubahwa umukuru w'igihugu abibona gutyo wenyine, hari n'abandi bamuremesha mu kubona ibintu gutyo. Ngo hari n'ubwiza bwo ngo abashiramwo ngo bishobisho, ariko mwabaye mute? Umuntu araza agasasika inganda, noneho ubuje kubivuga ngo n'ibishobisho, mugakurikirana uwivye igitoki, ariko uwamaze ingara komine yose akayijyana mu birombe aho babajugunya nk'ujugunya imyavu, ngo ntacyo ngo bizokwigwa, ngo bazohamagara amakungu ngo avyige. Ivyo ayo mategeko mwayavanye, wagira ngo hano abarimyi bagize ikibazo basanga bararengana, babwira leta ntiyumve, noneho bageze aho barahaguruka. None murindire ko abarundi natwe abacikacumu tuzohaguruka natwe. Iyo tuba tubise amatingatinga twogize nk'abarimyi uko babigize mu minsi ishize, bakaza bagahaguruka ati musigaye mugendera ku mitwe, ugendera ku maguru, muracuramye, byose mwarabicuritse. Murantunge niba mbivugishije amajambo aremereye, nuko biremereye. Abarundi hari ibintu twirengagiza kandi tuzi ko bikomeye, hakaba tugakora nk'aho tutabizi. Byabira ngo ndazi ko anyanka nzomuhisha ko mbizi. None ukazogera kuki? Cyangwa akakubesha ngo muri inshuti kandi ariko yimba aguhisha ivu. Duhinduke, tugire imyifatire mishasha, tumenye abagowe, abababaye, abarenganye, abahonejwe, tubibuke. Sukurindira ngo severe niheza akazi izogaheza mu myaka 50 iri imbere, niho muzovuga ngo bazobatwenga. Uzoravuga ngo habaye ihonyabwoko kandi ubyicaranye, bazavuga ati wewe ahubwo uri mu babishe nawe. Nibyo murindire ko amakungu azovuga ngo leta yanyu yakora iki ko itabihagaritse. Koko natwe twacigikiye abo bicanye, tubakingira ikibaba. Murakoze cyane. Ndaza kugaruka kwa Zidora bariyumvira ngo mbavuge ikintu naje numvise cyane cyane umukuru w'igihugu
ho atubeshera mbwa iki gihe nza kukibaza ntuzeye Zidora aze gushirako akantu ko yamaze kukivuga ko nk'umuntu avuka mu karere ka Muramvya. Ni ikibazo c'Abahima kuko wavuze uti ntibantunganya, ntuzi uwagupfunze uwo ari we, ntuzi abaguteye amazirantoke aba ari bo. Bose turazi yuko inyishu ari ba Buyoya, ari ba Micombero, bose ari Abahima. Ico kintu bagomba ino munsi nk'umu-anthropologue na Jemere nkuza kucishura muga mfatiye ku kintu perezida yavuze, ari navyo biduhenda kubera aribo batubwiye ngo n'Abarundi, mugabo usubiye inyuma Burundi abo bantu b'Abahima barazwi. Perezida umukuru w'igihugu Nyiricubahiro yahavuye avuga bamubajije ko ubumwe bw'Abarundi buriho, avuga ko nubwo hoba hariho byatosikaye ubu vyopfuma, aca mu kubisigura yisiguza ijambo ngo ntimwuzi yuko ntuzeye kuva kera Uburundi bwagumye bukunda yuko ubu butwara umwami bamwita Sebarundi. Iyo Sebarundi rero niyo nagomba guha umuco umukuru w'igihugu. Nivyo ku mwami ku ntwaro z'abami bagomba ko umwami nyene aba Sebarundi, hanyuma iryo zina bararihaye n'abandi batari abami. Yaciye avuga ati nk'ubu ndanezerewe nuko naje banyita Sebarundi, bishaka kuvuga yuko sindi umwami w'Abahutu canke w'Abatutsi canke w'Abatwa, kandi ku bami nico citwa Sebarundi. Ntiyagomba kuba umwami w'Abahutu canke w'Abatutsi kubera nyene bagomba aje hejuru yose. Nico gituma uriko urabaza neza bakubwira ubwami bakubwira neza bwari ubwo gushira imiryango hamwe yose igashobora gukorana y'abantu bose. Urumva ico ciyumviro c'ubwo bwami umwami ari Sebarundi nico ubutegetsi twahoranye muri kahise, niko bwishaka kutaba bwa bamwe canke ubw'abandi. Ati rero perezida Ndayishimiye ati ubumwe bw'Abarundi bwamyeho, umwami ari Sebarundi, arico gituma atari umuhutu kandi atari umututsi. Ahashaka kuvuga ko nawe nyene ntagomba kuba umuhutu, ntagomba kuba umututsi. Ati n'ubu biracari uko kuko perezida w'ino musi nawe nyene bamwita Sebarundi. Ico twagomba kubwira Micombero perezida wacu niko na perezida Michel Micombero yari Sebarundi mu 1972, 1973 igihe azotikiza Abahutu bose bo mu ntara Sebarundi. Yabatikije afise iryo zina rya Sebarundi. Perezida azomukurikira Yohani Batista Bagaza nawe nyene yitwa Sebarundi igihe azoshiraho politike za I na U zikura Abahutu bose mu mashure zikababuza kwiga. Ivyo byose yabikora nka Sebarundi. Hanyuma Bagaza amaze kuvaho haje perezida wundi akurikira, perezida Petero Buyoya nawe nyene yari Sebarundi igihe mu 1988 yatikiza Abahutu muri Ntega na Marangara, agahava akabakorera ko n'amabombe n'ibiki. Ari ivyo vyatumye tuca twinjira mu bumwe bw'Abarundi. Ni ukuvuga ubumwe bw'Abarundi buheruka kuba ubumwe bw'Abarundi ku ntwaro y'abami gusa. Niho tutabona Abahutu bamwe bariko baraturira abandi. Muga kuva Abahima, abo baperezida batatu b'Abahima baje, twagumye twitwa Sebarundi. Ni kuva ico gihe nyene imiryango myinshi imwe nyene umwami yitwa ko yashira hamwe, niho twabonye itangura gutikizwa n'uwitwa ko ari Sebarundi. Arico gituma uwo mugwi wabo Bahima uje ukitirira Sebarundi ukora ibintu bitandukanye n'ivyo umwami yakora igihe yari akiri Sebarundi mu Burundi.
ariho je nama nca ndibaza nk'umwanthropologe nti abantu baba mu karere ka Muramvya hariho ukuntu ibwami bavuga ati abantu imiryango yose ibwami kwa Sebarundi iyindi miryango yose irashobora kujayo kiretse hariho imiryango yo mu Burundi hariho umuziro yuko itategerezwa kuja ku kirimba c'ibwami yari imiryango y'Abahima. Ni ukuvuga abo Bahima ntibarimwo ico gihe, ntibarimwo muri abo Sebarundi aserukira, kuko bo ntibari barikuriwe, hariho umuziro guhonyora ku kirimba. Iyo nkuru Zidore yuko iyo mwebwe abo b'Imuramvya nibo bazi ivyo by'abatutsi b'Abanyaruguru n'abatutsi b'Abahima, iyo miziro yuko Abahima itariho, kumbure kuri Umunyamuramvya boshobora kuyitubwira, kuko mu nyuma nza kubana yanja kubaza inyishu nza gutora uhejeje, ni nahavuye mbaza mbega ni kubera iki abami abaganwa bari barashizeho umuziro yuko abandi bose barashobora kuza ku kirimba kiretse umuntu yitwa Umuhima. Inyishu ndayifise ngaha, tuza kuyihabwa n'uwitwa igitabo c'umuganwa Charles Baranyanka, niwe yahavuye avyishura. Mugana agomba ntuzeye Zidora abanza agaruke kubera nk'Umunyamuramvya kutubwira Abahima nico kimwe n'Abarundi bandi bose. murakoze kumva ijambo. Je nkiri umwana nabona ba data bigaragu bagenda ku muganuro na bene wabo ba Simoni n'abandi bajiji twari tubanye, bagenda mu minsi mikuru y'imiganuro. Bagaruka tukababaza uti byagenze gute, ngo byagenze neza, ngo ko atabahima baba bahari, mubona bitugenda neza gute? Ngo kuko ngo Umuhima ngo ntashobora kwegera aho umwami aba, hari abahanza abajiji barahari, ariko nta Bahima bahari. Ibyo twakuriyemo, erega twarumiwe tubonye Umuhima wa mbere Michel Micombero ariko abaye Sebarundi mu bandi. Bari babiteguye kuva kera. Erega kuva Michel Micombero ari kapitene usanzwe, aba secrétaire d'État muri défense, yari amaze kwinjira mu ibwami, kandi cari umuziro. Byakurikiye byose birazwi, n'Abahima gusa baca bakurikira. Bagaza Buyoya we yagarutse na kabirira, kuko yari yakomboye Umuhutu. Nta Muhutu abwiza gutegeka igihugu Umuhima kiri muzima. Erega n'ubu nuko muri iyi minsi muzamubona ngo ariko baraza ngo barede itabara n'ibindi. Nta barede itabara bariko baraza, ni ba Bahima nyene bagomba kucigarurira, kandi bazogifata. Mbarira nyakubahwa Perezida, nyakubahwa Sebarundi wa kino gihe, mbabarira, utaravye neza bazogifata. Abo bagukikije bose mu mutwe nico bafise, na ntibantunganya arabizi. Abo bakorana bose mu mutwe bari bazi yuko nta Muhutu abwiza kubategeka. Sivyo ntibantunganya. Domitien we wabaye adjoint vice president wa Buyoya, hanyuma uramusimbura wa president. Urazi neza yuko ijoro amanywa bagira bati nta Muhutu azokigutegekana. Hanyuma namwe mukirwa mukoma amashi ngo ntituzobaha.
ntimuzobaha bazogifata, bariko baragifata ahubwo, kiretse ni mubabwira muti mwarakozeho nyabwoko, turabizi turavyemanga, ngiyi na sinyatire tuyishizeho, muzoba mukenuye. Murakoze. Murakoze cyane gutanga iyo ntumbero. Uwo Muhima rero, icyo tugomba kuvuga, uwo Micombero yakozeho nyabwoko, uwo Bagaza nawe nyine aza gukora ibisa n'ibyo, uwo Petero we yaza gukora za Ntegamarangara. Abo bantu bose turabazi, kandi bya bibazo by'ubumwe bw'abantu niko turavuga n'ibintu byabaye kuri abo bantu nyine batatu bigize Sebarundi, hama bakarigita imiryango y'abarundi. Arico gituma rero ngiye kubaza, nahavuye ndonka inyishu nayihawe na Baranyanka, nagumye mvuga Abaganwa, hari ikintu mwari muzi ku Bahima ni giki, kandi si ciza, gitegerezwa ko hari ikintu kibi. Mumbabare ntuzemere nk'usoma mu rurimi rw'igifaransa ivyo Charles Baranyanka yanditse mu gitabo ciwe citwa Le Burundi face à la croix et à la bannière, kuko hari mwinyishu isa n'ibyo turiko turavuga, ari naco kibazo bita ngo cumwe c'Uburundi. Makumbure twadufise ikibazo c'Abahima bagomba gutwara uko Abahima batwara nk'uko abami bari babazi. Da gitabo mvuze mu rurimi rw'igifaransa, ariko asome ni gatoyi, rivuga biti: Le livre de Baranyanka Charles, Le Burundi face à la croix et à la bannière, nous fournit une explication sur le caractère génocidaire des politiques des Bahima. S'appuyant sur des récits racontés par son père Baranyanka, Baranyanka fils écrit que, je cite, les Hima sont décrits comme des communautés du désordre, en opposition à ceux de l'ordre liés au mwami w'abantu. Ndasubiramwo, les Hima sont décrits comme des communautés du désordre, en opposition à ceux de l'ordre liés au mwami w'abantu, entre parenthèses, Kiranga, Ryangombe, fermez les parenthèses, de qui descendent tous les Bami du Burundi, étant le représentant d'Imana, entre parenthèses, chef de l'univers, Kabandanyati, ku Bahima, descendant de la sœur d'Imana, entre parenthèses, mushiki w'Imana, soit le désordre, l'injustice, le chaos. Les Hima, quant à eux, sont anti-Mwami par essence. Je répète, les Hima, quant à eux, sont anti-Mwami par essence. Poursuit le livre. La société Barundi leur interdit la guidance. Chez les Barundi, les Hima ne peuvent pas être Tutsi. Je répète, chez les Barundi, les Hima ne pouvaient pas être Tutsi, entre parenthèses, c'est-à-dire gestionnaire juste d'une politique Barundi. Les Hima ne pouvaient pas être Tutsi, je continue, ni Mwami, c'est-à-dire chef communautaire chez les Barundi. Et il termine comme ça. Agaheza avuga ati birinze bishika Umuhima akaba umwami, ngibi bizoca bikurikira byose nibyo byabaye ku Burundi kuva Abahima bagifashe. Agati mu Gifaransa ni
outrepasser cet interdit rompt l'harmonie des communautés Barundi ou l'équilibre social des Barundi, conduisant au grand malheur, entre parenthèses, génocide, massacre à grande échelle, société injuste, état chaotique, je ferme la parenthèse. Iyo description y'Abahima yabyanditse mu 2015 kuko baranyanka nawe nyine mu 72 Abahima baramufashe baramupfunga agenda mu mpimba gushika aho bamusaba kuja kwiyimbira ikinogo wenyene bariko barica abandi. Yari ambassadeur, ati umuntu yambwiye ati ubu rero nawe nubwo ari ambassadeur w'umugano utegeza kuja kwiyimbira ikinogo, avuga n'uwo muntu azomva isoni agaca nkurayo, yatezwa kuba yarapfuye. Iyi description y'Abahima yavuze muciye muri abintu byose byabaye kuva Abahima bafashe ubutegetsi ya myaka ya ba Micombero bashikana ikirenge ku kirimba c'ibwami za mirongo. Janti Ruhwama yinjiye yo mu za 59. Janti Ruhwama niwe yari umusekreteri wo kwa Rwagasore. Igihe baza kwica kwa Rwagasore, Janti Ruhwama araza guhindukiza intebe bari kwicarako kuri hotel iyiwe yari yapimye ku rusase rushobora kuva hanze rukagema aho Janti Ruhwama yari kwicara. Hageze ko Rwagasore yicara aca agenda acarahindukiza intebe, urabona iyo umushefu yamara ndende gusumba iyo muto, aca yishiraho we yari yapimye haza kwicara. Janti Ruhwama niwe yari yapimye uza kurasa, yuko yipimye ko aha uri hanze urashobora kurasa uri hano. Uwo n'umuhima wa mbere arimwo mu rufuko kwa Rwagasore. Hanyuma bahejeje kumwica niwe wa mbere ataza kuvuga yuko ababikoze ari abahungu b'abaganwa bo kwa Baranyanka nyene didendereza na ba Birori. Ico gihe Nyabahima ntibagemye Rwagasore gusa, bagemye abaganwa babiri, Rwagasore n'abandi bahungu bene wabo babiri. Uwo ni Janti Ruhwama. Micombero Zeno Nicayenze aza kuza mu myaka ya 62. Uwundi muhima w'Igitega. Zeno Nicayenze niwe azogerageza kwica Mirerekano kuri stade, bahejeje kwica abasendikaliste bo mu Kamenge b'Abahutu. Hanyuma Mirerekano arategera ko ari ikintu kiriko kiraba, niho raza kugirisha inama Abahutu ati muragaba hano bagomba kutumara. Baravuga neza yuko Zeno yararungitse abasoda kuri stade kuza kwica Mirerekano, ariko aravuga ijambo ari ico gihe azoca ahungiramo muri Zaire, mu nyuma akazoca aja mu Rwanda. Yagiye ahunze Mirerekano kubera munaniye kwica abasoda baje ntibamwica. Uwo ni uwundi muhima. Micombero n'uwo azoza akacaza gukwa umukobwa mu baganwa bahari iwanyu Muramvya kugira yinjire neza aho umukwe wabo, hanyuma ibisigaye azofata ubutegetsi bumeze ngaho. Hageze rero ko baza gutwara, niho muca mubona ivyo. Umwami yahindutse umuhima agacika Sebarundi. Bimwe mu Burundi bavuga umwami w'Uburundi yashira hamwe imiryango. Abahima ni kuryanisha imiryango, arico gituma no musi byace bigarukana ku kintu mukuru w'igihugu yavuze, avuga ngo erega Severe hamwe yosubiramwo. Hari naho yozitora yuko ibyabaye mu 72 kumbure yari apartheid. Iyo apartheid mu rurimi rw'ikirundi bayita indwaro karyanisha miryango, ntibayita karyanisha amoko, bayita karyanisha miryango. Ubu rero turashitse neza mu Burundi ku byabaye mu Burundi. Burundi kuva Abahima batwaye turi muri apartheid, turi muri karyanisha mishango. Hanyuma kandi hano badusiguriye bati abo bantu barinze bashika ku butegetsi mutegeza guca mwitega imiryango izoryana izogira gute. Ibi uti kubera iki? Ni ukuvuga ko ikibazo cy'u Burundi ari kibazo dutegwa n'uwo mugwi w'imiryango y'Abahima. Araho reca tuvuga mbe nyene kubera ikibaryanisha Abarundi
ba Sebarundi, birashoboka yuko abahima batari mu Burundi bwa kera, batari abarundi. Ni bimwe by'ingoma ya Ruhinda. Ingoma ya Ruhinda, abahinda birashoboka ko kera batari abarundi bo kwa Sebarundi. Ingoma ya Ruhinda haje abahima n'abaruhinda, bica bidusubiza mu Rwanda. Niyo baje bava, niyo bari bafise kumbura ubutegetsi bw'abahinda nyene, bimukira mu Burundi bitwa ko ari abatutsi hiyo mu Rwanda. Arico gituma baje, ntumbaze ngo baje ryari, tuca turonka ikindi nagomba guhinyuza Silvestre ariko aravuga ngo turi bamwe, turabarundi twese, kuko nta mugwi n'umwe ufise intara yawo, tuvuga ururimi rumwe, dufise imigenzi imwe. Ivyo sivyo. Ico canciyemo numvise ivyo Silvestre ariko aravuga. Nivyo, mu Burundi turafise umugwi w'abantu ufise intara yabo, nta wundi n'umwe ufise intara yitwa Bututsi. Bututsi turayifise. Iyo Bututsi niyivamwo babahima turiko turavuga, nukuvuga hariho akarere ka Bututsi, nta karere k'Ubuhutu dufise. Ako karere ka Bututsi niko kazoza kubomora ingoma y'umwami w'abarundi Sebarundi. Twese ya miryango yose yarimatanye na Sebarundi, tukaja dutangura guhonywa. Arivyo byavuye mu ihonyabwoko ubugizwe ry'abahutu. Ico rero twanagomba gucamo hano kubwira perezida igihe avuga ati erega hamwe twosanga ari apartheid, tuzoca tuvuga ko kumbure Severe yoba yari yihenze. Nagomba je gucamoneraho kubwira umukuru w'igihugu Sebarundi yuko ihonyabwoko ryakozwe n'abahima ririmwo ibice vyose, amaforma yose abaho ihonyabwoko rikogwamo. Mu maforma yose amahonyabwoko akogwamo na apartheid. Ico ca apartheid kirimwo mu ico bita genocide culturel. Je ndiko ndavuga ivyo twatoye ku ihonyabwoko uko abahima barikoze. Mu Gifaransa bavuga c'est un génocide unique au monde qui combine trois types de génocide. Le génocide, génocide yakorewe abayahudi ikorwa n'abanazi bo muri kutondeka abantu ukagenda ukabajuta mu binogo. Iyo niko abayahudi babize bo bashira mu mashambura gas. Iyindi ya kabiri twakorewe abahima bakoresheje mu Burundi ni apartheid, kuryanisha imiryango. Nivyo barabikoresheje, byiyongera kuri ivyo vya mbere byo guta abantu mu binogo. Hagaca haba n'iya gatatu iyo bita genocide yakorewe abahindi bo muri Canada, ni genocide culturelle. Nivyo perezida Bagaza yadukoresheje igihe aza kubaza abantu ko bamwe biga kugira baje mu ishuri. Mugabo ari navyo wiwe yakoresheje kuri iki. Nico njampereza ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi uko yakozwe ku Muhima perezida Petero Buyoya ni genocide culturelle, ni acte de genocide culturelle yonyene en soi, aho ahejeje kwica abahutu muri Ntega na Marangara, acagaruka agaca apfunga ibintu byo kugira nyabahutu ntihagire na kimwe babaza kubihejeje kubabako no kubyababaye ko mu 2022. Agaca avuga ngo reka rero ce twigira mu mahoro. Genocide culturelle ashobora kukuzirikisha ikintu wumva umengo ni ikintu ciza, mu gico kuza kuraba ni cane yanyegeje mwiki. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ntiyari amasezerano kugerageza guha umuti ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe mu 1991 kuwa 5 Ruhuma yari acte de génocide en bonne et due forme, ni génocide culturel. Ngivyo rero ivyo twagomba gushikiriza ino munsi. Mu gusezera twagomba baze hari umuntu numwe nawe hoba ari akantu kamugarutse mu kugira ngo akongere ko hanyuma canke tushe dusezera ari bace yuga. Ego nashaka kongera ko yuko
eh, nukuri n'ubu ndasubiyemo ko urufunguruzo ari uko ihonyabwoko ishigwa ku mukono bikava mu nzira kuko nirwo rufunguruzo ngomba mvuga ko ari rwo rufunguruzo kuko ubwicanyi bwabaye kenshi bwisubiriza umuhutu acinyizwa nta kindi rero coza kizana ubwo bumwe hagati y'abo bahutu n'abatutsi atari ukwereka abahutu nabo ubuntu bafise n'abatutsi bakemera ko nabo bwa bundi bagize amakosa hanyuma kandi ivyo gushika n'ubu no ngaha mu Budage abantu bagize amahonyabwoko baracafatwa kandi nta uriko arababuranya ngo muri abo bayahudi kuko ababo baburanije barapfuye mugabo bari ahantu bari ku murongo hanyuma ubudagi leta y'ubudagi igakwirikirana aho bumvise bagacakiraho ni ukuvuga rero perezida wacu ntiyorindira ngo ryari ngo bazotororokanya ngo ibimenyetso ngo vyose ngo niki kuko impinga ni ndende iki ni igikorwa kirekire barashobora kubandanya batora uyu n'uriya mu bononye mugabo ivya mbere vyamaze kuva mu nzira kuko ubu urabona ko bariko barasya batazambaye ntibishobora guhera mu gihe atawuhanywe ntibishobora guhera atawo bashira kuko basya batazambaye kugira ivyo bintu ntibikwiye nizo zizo ngwano tuza turumva ku mipaka mugabo mu gihe bazoramuka berekanye yuko bagize amakosa nukuri bose bazoca batekereza batangure kubaka ubumwe ubumwe burama hagati y'iyo miryango yose y'ayo moko yose uko ari atatu ntituvuga cyane abatwa kuko si uruhara runiniya rwoba rwarinjiyemo mugabo cyane cyane abahonejwe kuruta n'abahutu ni ukuvuga rero perezida nagarukire agateka k'abahutu bagire nabo umunezero mu gihugu cyabo bareke kubonwa nk'ibicibwa murakoze nuko urakoze space nze zidori kamakare mgawe waragize igisirikare urumva space aravuze ati byari kugenda gutya gerageza ubivuge mu majambo y'igisirikare nkuko ibi bintu nyine byogenda gutya nukuri bitotanga iyo nyinshi turondera ja kuvuga ijambo rya nyuma gusa uhejeje mugani we wateza kugira wowe bigira gutya na gutya murakoze cyane amaze iminsi havugwa yuko abana bacu b'abasirikare bariko begerezwa ku mipaka ngo bariko bitegura ngo ingwano izova hakurya ya Kanyaru erega akenewe kubwirwa n'icubahiro umukuru wacu Neva yuko atangwano ikenewe hagati y'u Rwanda n'u Burundi ingwano ikenewe ni uguhagarika abakoze ihonyabwoko kandi hari n'ububasha Uburundi bufise byo kubihagarika n'icubahiro nasohora itegeko ryemeza yuko ihonyabwoko abahutu twakorewe ryakozwe n'abahima arisinye muzoca muraba mu gitondo ukuntu bizoca bigenda abo bose bamuri inyuma bamukomera amashi baderura tapi ruje bariko baramuhenda bazoca bumva yuko ingwano yabo yarangiye ubumwe tuzoca tubutangura nyakuri chacun aura sa place umuhutu afite ikibanza ciwe umututsi agira ikibanza ciwe umuhima amenye n'aba yarasahuye abwirizwa gusubiza n'aba yarivye
abwirizwa gusubiza, n'aba yarishe abwirizwa gutanga indishi. Ubwo nibwo bumwe dushaka, ubumwe mu mahoro ariko muri justice totale, n'ahandi ho bariko baraduhenda. Murakoze. murakoze cyane. naje ntacu nongera ko kitse kamwe gusa, hamwe ibyo Zidore avuze bitabaye, twebwe nk'abakunda igihugu, nk'abakirabira ico Zidore Mpuzumwami avuze kikaba atari cyo kibaye, nyakubahwa nyen'icubahiro umukuru w'igihugu n'abahoze bagitwara, iryo honyabwoko rikaba ridahomye mu gahanga k'abarikoze, umugwi w'Abahima ari nawe uriko uragwana muri Kongo, ariwe uriko uragwana no mu Rwanda, bikaba ritabahomye ko ejo aho bukera twamaze kubona ibimenyetso byose ko ari bo bazobahomeka, ko ico nyene mwase kubashirako, kandi ko ubutegetsi bazobugaruka ko umunsi naho tuzi, mugabe ikizwi neza nuko nyabantu ko bamwe babikora bazogikora neza mw'iyi misi, kandi dutegerezwa kubikora nk'ababitanga, kuko tutabitanze nibo bazobikora, bazobatanga. Hari n'ubwo ata amatora yo mu 2025 igihugu c'Uburundi kizoshikamwo Abahima batagifashe.